Ibihe byiza nshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikirundi bashikirizwa n'umuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imuresha kuri muri dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byahura amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza hagati y'akazi na muntu, indero ndetse n'amagara y'abantu n'andi makuru yose bariko ravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ari niteka n'umunezero ntangira byo gusubira kubaha yambu mwanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri muri dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura mu matohoza mu bisata bitandukanye. Reka ndakwibutse rero ufyo ndetse abone ndetse na partage kugira uzura buwamira kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Umwanya wose tuba tumaze gushirako amakuru kuri iyi mbonesha kuri yanyu ya Isange TV. Ndabahaye kaza amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye aho tuza kurabira hamwe na cyane muri politiki ngaha mu Burundi. Mu gihe rero amatora yimirije ngaha mu Burundi na cyane ayo muri uyu mwaka wa 2025 akabari amatora rero y'abashinga amateka na amatora rero ariko aritegurirwa cyane ngaha mu Burundi, aho ndetse umugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi seni umaze gushira ahabona bamwe mu bazokwitoza mu bibanza bitandukanye mu bashinga amateka ndetse n'imigambi itandukanye yaramaze kwitegurira bamwe mu bazoyiserukira muri aya matora y'abashinga amateka. Twavuga nk'umugwi twavuga nyene nk'umuhari wa CNL Nyankamugayo, twavuga kandi nk'umugambi uri ku butegetsi CNDD, FDD, Iprona ndetse n'indi yose itandukanye ihurikiye ngaha mu Burundi. Iyo yose rero iriko iritegurira amatora nk'uko mubizi, ndetse n'amakarata y'amatora ariko aratangwa ku bene gihugu bazokwitoze mu matora bazogiye gutora nyene abo bagomba kwitorera. Ni uko bimeze ndetse na bamwe mu batanguje iby'amatora ngaha mu Burundi nyene batanguye murantunga abariko nyene barandika bazokwitegurira amatora ngaha mu Burundi, bariko barabandika babashira ku ntonde kugira ngo amatora azogende neza. Mugihe kandi ujejwe amatora ngaha mu Burundi Prosper Ntahorwamiye ahamagarira abanyagihugu kuzotora mu mwidegemvyo ngo atamishamirano ibayemo. Ivyo biruko kandi mu gihe n'umunyamabanga mukuru w'umuganga wa CNDD FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo ahamagarira abarundi bose ngo gufatana mu nda haba abo basangiye umugambwe canke se abo badasangiye umugambwe nk'uko vyama vyibonekeza ngaha mu Burundi, aho rero abadasangiye umugambwe baca bavuga ko bamwe ari abasi babandi. Ibyo rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ari mu bimuhanze kubera ko aya matora ashobora kuzobamwo injyane zidasanzwe ndetse bikazoba bibi mu matora ku buryo ndetse ashobora kuzoba intambara idasanzwe. Ibyo kandi biruko mu gihe Honorable Agathon wari uhagarariye umuhari CNL Nyankamugayo yamaze gukurwa ndetse atazanitoza murantunge atazokwitoza muri ico kiringo c'amatora yimirije muri umwaka wa 2025 mu bashinga amateka. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bavuga ko Honorable Agathon ari inyankamugayo rwose ngo akora ibintu abarundi banezerewe. Murabizi neza rero mu makuru twabahaga ejo bundi umugwi ujejwe gutunganya amatora ngaha mu Burundi seni waratanguye gufata ibikoresho bitandukanye ubishikana aho abanyagihugu bazotorera haba mu ntara ya Ngozi ndetse no mu bindi bice bitandukanye ngaha mu Burundi. Ivyo bikoresho byari byamaze gushika nk'uko mwari mwabishikirijwe, aho twaboreraga ko ndetse byatanguye gukoreshwa neza nyene ngo bicungerwa, aho rero abapolisi aribo bariko baracungera umutekano wavyo, aho byagiye birashigwa ku nyubako zitandukanye. Amakuru rero dushikirijwe n'amasoko yacu nuko bimwe mu bikoresho byari biri ngaha mu ntara ya Ngozi aho byari bibitswe nyene ibikoresho by'amatora, inyubako byari birimwo biravuga ko hoba hari umugwi witwaje urwanisho urashe. Iyo nyubako rero ikaba ihuye n'inkongi y'umuriro, ikaba irahiye iratokomeye
abajejwe umutekano bakaba bahashitse kugira ngo barabe ico bokoze na cane cane ko amatora yimirije kugira ngo barabe ibindi bizokwifashishwa vuba na bwangu badacerewe. Umugwi witwaje Rwanshoborera Itabara rero wamaze kuvuga yuko utazokwemera ko ayo matora yoba mu mwidegemvyo na cane cane ko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje abana b'u Burundi hanze y'igihugu, uvuga ko rero uzobandanya udodobereza ayo matora ngo atazokwigera aba mu mwidegemvyo. Kuri ubu rero amatohoza aratanguye kugira ngo hamenyekane abo bakoze ayo mabi ngaha mu ntara ya Gitega. Mu yandi makuru kandi mu ntara ya Makamba bimwe mu bifungurwa ntibigurwa ku biciro biheruka gushingwa n'ubushikiranganje bw'ubudandaje ngaha mu Burundi. Ku isoko nkuru ya Makamba igiciro c'umuceri w'umutanzania kiragurwa amafaranga 7,500 mu gihe byashizweho ko kigomba kutarenza amafaranga 7,000. Umuceri urimwe ngaha mu Burundi wo uri kugurwa amafaranga 6,000 mu gihe igiciro giheruka gushingwa ari hagati y'4,000 n'5,000. Ikiro c'ibiharage vya jone kikaba kiriko kiragurwa 8,000 mu gihe ku biciro byashinzwe haboneka ko coja hagati y'2,450 ndetse n'6,000. Ikiro c'ibiraya kiragurwa hagati y'2,500 n'2,800 mu gihe kitategerezwa kurenza 1,300. Mu nama y'umutekano yahuje abadandaza be n'abajejwe intwaro ku wa 16 Ndamukiza, Buramatari yasabye abadandaza kubahiriza ivyo biciro biba byashinzwe na leta, aranagabisha abatariko baravyubahiriza ngo bamwe mu badandaza bakavuga ko hariho ibidandazwa bigoye guca bija ku giciro cashinzwe na leta kuko ngo babirangura bibahazembye cane kandi bakabishikana kw'isoko barishe amahera menshi. Nubwo biruko hariho ibidandazwa ariko bigendeka mbere, bimwe muri ivyo bikaba biri musi y'ibishiro byashinzwe n'ubushikiranganje. Akarorero ni ikiro c'ifu y'ibigori y'imyumbati ndetse ni igurwa amafaranga 2,000 mu gihe hari hashinzwe ko yogurwa amafaranga 2,280 nk'uko biriko birashikirizwa. Naho Gitega ngo biraboneka ko urwaruka rufise ubwoba bwo gusaminda kurusha ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Ibinini byo kwirinda gusama imbanyi bita pilule du lendemain ngo bisigaye bigurwa cane n'urwaruka mu mafarmasi nk'uko bishikirizwa na Buramatari w'iyo ntara ya Gitega. Ngo hari n'urwaruka ngo rwoba rufata n'incuro 3 mu ndwi kugira ngo rwirinde imbanyi, ariko ngo rukibagira izindi ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka mbere n'inkurikizi ivyo binini bishobora kugira ku magara yarwo. Vena Manirambona wabishikirije kuri uyu wa 25 Ndamukiza 2025 mw'ijambo yashikirije ihuriro ry'urwaruka ryariko ribera Igitega, ahamagarira urwaruka kuvyirinda cane. Mu kiganiro yahaye ikimenyesha makuru cacu umuyobozi w'umugambi w'igihugu uraba ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza Dogiteri Anani Ndacayisaba akaba hamagarira urwaruka n'abarundi bose kwirinda gufata imiti batandikiwe na muganga. Kongera kandi akavuga ko uwogira ikibazo cose kijanye n'amagara meza nawe ngo ahanura kwitura abaganga ku mavuriro abegereye. Naho mu ntara ya Makamba abanyagihugu bategereje murantunga. Naho mu ntara ya Makamba abanyagihugu batakaje udukarata Resepise birashoboka ko ngo bahabwa amahirwe yo gutora. Abiyandikishije bagahabwa
udukaratasi twatanzwe mw'iyandikwa ry'abazotora, bamwe muri bo bavuga ko ngo twabatakaranye, abandi nabo bakabura aho batubitse, ngo hari n'abandi bavuga ko batumesuranye n'impuzo. Bose basaba umugwi ujejwe amatora gutunganya amatora kubaha ayandi mahirwe kugira ngo ntibatakaze uburenganzira bwabo bwo gutora, na rirya ikiringo c'amatora kiriko kiregereza cane. Firemo Nahabandi arongoye umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara nshasha ya Burunga amenyesha ko hari hatanzwe ikiringo co kuja gusuzuma ko abiyandikishije bashizwe ku ntonde. Akamenyesha ko utwo dupapuro twatakaranye, ariko ngo bakaba bari bibonye ku rutonde ngo bazoshobora gutora atakibatangira. Agatera kandi akamo abanyagihugu bo muri Burunga bose ngo kuzokwitaba akamo ko kuja gutora amakarata abaha uburenganzira bwo gukora ico gikorwa gitegekanyijwe ku magenekerezo ya 5 ndetse n'indwi Rusama 2025. Reka rero tubashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twatambutsaga kuri n'umunesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaze gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko ku munesha yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV.